Nuramuka ubonye izi ndoto ngiye kukubwira aha zigera kuri zitanu, Imana izoba iko irakuburira. Aha birasaba kwitonda cane nubona izi ndoto. Hari zimwe mu ndoto urota nawe zikagutera kwibaza, ukavyuka umutima utera cane. Rimwe haba hari amazi ku ruhande y'igitanda, bigasaba yuko ufata amazi ukanywa kubera ko umutima uri gutera cane. Rero iyo urose izi ndoto ukavyuka umutima uri kuratera cane, umutima wiruka, ibi bintu ntaba ari indoto zisanzwe, ahubwo aba ari ubutumwa Imana iriko iraguha canke iriko irakuburira, canke ikintu ishaka kukubwira no kushaka kukwereka ibintu bigiye kukubako canke ibintu biriko biraba mu buzima bwawe. Zimwe mu ndoto ngiye kukubwira hano ushobora kuba warazirose ukazirengagiza, ariko naho wazirengagije izi ndoto zari zifise ico zisigura. Imana hari ico iba yashatse kukubwira. Iyo dusomye muri Bibiliya, Imana yagiye ikoresha indoto incuro nyinshi ivugisha abantu canke yereka abantu ibigiye kuza n'ibigiye kuba. Ikaburira abantu bayo, ikabereka ibizoba inyuma y'imyaka canke inyuma y'ibihe, ikabarinda. Guhera mu gitabo c'Itanguriro, indoto zamye zihari. Imana yamye irotesha abantu kugira ngo ibabwire ibigiye kuba. Uravye na Yozefu ku buzima bwiwe habanje kuba indoto, mu nyuma iza guhinduka ikintu kinini, aza guhinduka ihanga rikomeye. Na n'uyu munsi rero Imana iracavugisha abantu biciye mu ndoto zayo. Rero ntabwo buri ndoto zose urota ziba zifise igisobanuro, kuko urashobora kurota bivanye n'ibintu wiriwemwo, ibintu wiriwe waraba, ibintu wiriwe wiyumvirako cane, canke bivanye n'ibintu waravye nko muri filime canke ahandi hantu inkuru wiriwe uravuga. Ariko hariho n'izindi ndoto ziba zikeneye ibisobanuro canke ziba ziteye ubwoba, za zindi urota ukumva umutima urakuvuyemwo. Izi ndoto rero ziramutse zishitse canke uramutse uzirose, birasaba kwitonda cane kandi birasaba gusenga cane. Indoto za mbere rero ugomba kwitondera nuramuka urose izi ndoto, nukurota bariko barakwirukako umeze nk'uri karahunga, hanyuma ukagera ahantu ukumva urakoma induru, ariko ukabona nta numwe ariko arakumva, ukumva umenga nta numwe ariko arakumva. Hanyuma ukagera igihe ukumva umenga amaguru yawe araremereye, nturiko uriruka uve aho uri. Izi ndoto ziba ziteye ubwoba. Izi ndoto zigaragaza ubwoba. Izi ndoto haba hariho ikintu runaka uriko uririnda canke ikintu runaka uriko urahunga mu buzima bwawe. Rero mu buryo bw'impwemu, hari igihe Imana iba iriko irakubwira ko uriko urahunga umuhamagaro wawe, canke uriko urahunga aho wari ukeneye kuba. Canke mu bundi buryo, hashobora kuba hari ikintu uriko urahunga c'ivyaha kanaka, ariko Satani akaba ashaka kuguma agufatiye aho hantu. Rero nuramuka urose izi ndoto, ukwiye gusenga cane kugira ngo bigufashe gushishoza no kuvyitwaramwo neza, kuko iyi ndoto iramutse uyirose wikangura umutima uriko uratera cane. Rero ibaze wariko urarota ariko umutima ukaba uriko urakora, bisigura ko ntaba ari indoto gusa, ahubwo aba ari mu kindi gice c'imwemu kiba kiriko kirakora, kiba cuguruza, kubera ko umutima uba uriko urakora n'ivyiyumviro biba biriko birakora. Rero indoto uyirose ukwiye kuyisengera canke ukayigirako amakenga. Indoto ya kabiri nuyibona uzotangure kwigiraho amakenga, ni indoto urota uriko uva ahantu hejuru ukorokera hasi, kwa kundi umenga urakorotse uriko ukorokera ahantu mu kimanga, canke wari ahantu hejuru uriko urakoroka nyene nk'ahantu uvuye kure. Iyi ndoto nayo ni indoto yo kwitondera cane. Ni indoto akenshi usanga iriko ikubwira nuko hari ikintu mu buzima bwawe kigira gisenyuke canke kigira kigwe, kandi naho ugasanga n'ubwibone bwatumye uja hejuru y'abandi bantu, hanyuma ukibagira Imana mu buryo bw'impwemu. Ugasanga Imana yaguhaye fame canke Imana yaguhaye ubutunzi, ariko ubwo butunzi wabushize hejuru, usanga ufise ubwibone burenze. Aha Imana ibiriko irakugabisha, ibiriko iraguha warning ikubwira ngo umwanya n'umwanya urashobora kugwa, umwanya n'umwanya ibintu wishimiye birashobora kumera nabi. Rero nuramuka urose iyi ndoto, nayo nyene indoto ukwiye kuyitondera cane, kubera ko iyi ndoto iteye ubwoba. Ariko menya yuko mu buryo bumwe canke ubundi hari ikintu kitari ciza kigiye kuba ku buzima bwawe. Rero uba ukeneye gusenga canke Imana ibikwibukije yuko hari ibintu urimwo, canke uri ahantu hejuru ku gasongero hejuru, ariko utariko uraha agaciro.
Indoto ya gatatu, nurota iyi ndoto nawe nyene izogutera ubwoba kandi ugatangura kuyigenzura, ni ukurota umunsi w'imperuka. Aha ndavuga umunsi w'umuhero, ukarota umuhero wabaye ariko ugasanga wewe wasigaye, ukabona abantu bose bagiye, ugatangura kumva ugize ubwoba, ugatangura kwibaza ikiri bukurikire, ukarota ubona usigaye wenyene. Izi ndoto akenshi ni indoto iba igamije kugukangura no kukwibutsa kongera kwegera Imana. Aha Imana iba ishatse kukubwira ko ushobora kuva mu buzima utiteguye kuko atawuzi umunsi n'isaha. Aha rero Imana iba yongeye kukwibutsa ikubwira ngo garuka ube mu murongo ngushakamwo, kubera ko wamaze kuja ahandi hantu, kuko icyo ari cyo cyose gishobora kuba mu buzima bwawe hanyuma ugasanga ugiye utiteguye. N'iyi ndoto rero uramutse irose mu buzima bwawe, ukwiye kuyiha umwanya ukayiyumvirako, hanyuma ukamenya ico wari ukwiriye gukora. Indoto ya kane ni ukubona utegwa n'inzoka. Iyi ndoto ubundi mu vyanditswe, inzoka igaragaza kubesha, uburyarya. Rero izi ndoto zisobanura ko hari abantu bariko barakubesha, bashaka kugutwara mu nzira zitari nziza, ya nzira uzogiriramwo ibibazo, ya nzira uzokwicuza. Rero igihe urose iyi ndoto ubona yuko utewe n'inzoka mu buzima bwawe, biba vyerekanye yuko hariho umugenzi canke abantu bariko bagutwara ahandi hantu utari ukwiriye kuba, mu nzira itari nziza na gato. Rero iyi ndoto nayo nyene ni indoto iba iteye ubwoba, ushobora kuvyuka umutima uriko uratera cane kuko inzoka iteye ubwoba, ariko ni ikimenyetso Imana iba ishatse kugukubwira ati yamara iyo uriko uraja si heza, canke abantu muriko murajana mw'ibi na biriya, ubarabe neza canke urabe ibihe urimwo. Ni Imana iba ishatse kukuburira. Indoto ya gatanu ariyo ngiye kurangirizako iki kiganiro, ni ukurota indoto ukibona uri mu cumba ahantu mu mwijima, ata nzira, hatabona, utabona iyo uja n'iyo uva, ukabona nta nzira yo gusohoka ihari. Izi ndoto ziba ziteye ubwoba cane. Aha ushobora kumva umutima utera nk'iryanyuma, kubera yuko uba wabuze aho usohokera, uba wumva wihevye, ubona ahantu uri wenyene. Iyi ndoto isobanuye ko uri mu misi itari myiza, rimwe ugasanga ugize imisi ufise agahinda, canke ugasanga hari ikibazo ugize imisi ufise ariko waburiye inyishu. Rero nuramuka ubonye iyi ndoto, ni ikimenyetso Imana izoba iguhaye, ikubwira ko ariyo muco w'ubuzima ku muntu. Rero iba ishatse kukubwira yuko uyisenga ukayizera, ikagusohora, ikagushira mu muco, kuko n'ijambo ryayo rivuga ngo ni jewe muco w'isi. Rero nurota iyi ndoto ukabona uri ahantu mu mwijima, ugize imisi uri mu bibazo canke ugize imisi uri ahantu hatameze neza, menya yuko ari ikimenyetso Imana iguhaye, iriko irakuburira kugira ngo uyegere, nayo igushire hanze canke igusohore aho hantu ubone umuco. Mu gihe warose izi ndoto, Imana iba iriko irakwibutsa ico ukwiye gukora. Imana iba iriko irakuburira, canke Imana iba iriko irakwereka ibigiye kuza ku buzima bwawe kugira ngo bizogushikire yaguteguye. Ese nawe wararose izi ndoto canke wari umaze kurota izi ndoto? Bandikire muri commentaire. Hanyuma mwakoze cane kumviriza ikiganiro, mugire umugisha, tuzesubire mu kiganiro gikurikira. Murakoze cane.